yaborewe asha yavevese gerara ko cyane urukonda hajya amasaha bamutwaye ikimate ujya sikame ku dread gutya hajyamye mikwe Oui. Merci. Oui. Merci. Aya abakunzi ba Sunstars TV turabaye ikaze turazi ko muri benshi cyane mwaba mudukurikiranira hagufi nkuko rero mubibona hariya kuri kamera Ferna ariko atuma ano ma image abashikira sa neza je mubona ni hit promoter nkuko rero musanzwe muzi twama tubikora turacari muri Capital Politique ni Gitega ariko uno munsi kiganiro tugomba tubakorere canke inkuru story tugomba tubahe itandukanye nizo twahora tubaha hari amakuru twarose yuko umuririmbyi twa Barsi wo mu mugwi Amahonja Music akunda no kuririmba ku giti ciwe nibaze ko abatari bake musanzwe mumuzi muramumenyereye yaraye mu kabare muri G Club niyo makuru dufise kandi gushika kuri no saha turiko turavugana niyo akiri twero twerekeje nkuko muzi ko dutegerezwa kubabera ijisho no ijisho no gutwi ndetse tukabashikiriza amakuru abagezweho atandukanye dushitse kurawe ko amakuru baduhaye ariyo cameraman twagiye hano turiko turerekeza ni muri G Club nkuko mubibona tukaba rero tugiyeyo. Yes bro, vipi? Umeze neza? Ego nzo fresh. Komengo mwapanitse kandi mushavuye n'ibiki? Wapi mani tuvenga muri G Club mani ngaha tuve gusamarisha ngaha aba boss bo ngaha ni mihimbiri mani. Kubera twe baratwimye marshe ngo niho duha abanyagitega mwabaha batawune. Mwashaka kuja gutamba hariya isimba? Ego mani. Ya. Ntaco ivyo nibisanzwe ariko twashaka kubibariza mbe ujya mu bire twa Barsi wo mu mugwa Amahonja Music ni mu muzi uganda muzi ari umubonye ngaho muri G Club ari ngaho muri G Club yaborewe asha yavevese gerara ko cyane urukonda hajya amasaha bamutwaye ikimate ujya sikame ku dread gutya hajyamye mikwe hariya twogenda mukatwerekana tugende kweri yaborewe ya cameraman reka ufate mikro raja kwima tugeze aya bakunzi ba Sunstars TV nkuko rero mubibona tuje batwereka umuririmbyi yaraye abuririwe ngaha. Oui. Merci. Oui. Merci. Vipi bro? Bro warainga? bwake bakunzi ba Sunstars TV nkuko rero mubibona uno muririmbyi wo mu Amahonja Music aha turi ni muri G Club ngira ngo mwabibonye urabona ko ibintu byose yahenaguye ibintu byose yamenaguye nga Barsi Barsi umeze neza yego nibiki none Barsi no munsi turi kwa kangahe dimanche ni kwa Mungu wagiye gusenga Barsi waje ngaha jyana Barsi ngo dusanzwe usinziriye ngaha bimeze gute ko dusanzwe usinziriye ngaha bimeze gute intebe zose hariya zahenaguritse iki ubu turi saa 5 z'agatondo dusanzwe usinziriye ngaha muri G Club bimeze gute none jeje nariko baba tipe bose no bagiye ma abati bakunze ba Sunstars TV nkuko rero mubibona ijo je twari ko turaryoherwa n'abajamana bakunzi ba Sunstars TV twama tubabwira yuko atacho tuzabakorera ni Barsi yaraye mu kabare uno munsi Barsi warayinga narayenga none ko wari wasinziriye bimeze gute kubera kutataje gusa nta kibazo biteye naho nosinzira
nsinziriye nkabata gusa nuko bantwaye isaha yanje kweli bande sinzi telefone urayifise oyi si yawe barsi ni Europe nemwe nibiki barsi ne bimeze gute bimeze gute ngira nta Yes, bakunzi ba Sunny Stars TV ngira ngo nivyo mwibonera ni Barsi y'umuririmbyi wo mu Mahonja Music. Barsi reka nomene kamera. Sunny Stars